Hari igihe cy'isaha 3 z'ijoro kuri TV Mozu Sonyo, niko turapima ibikoresho twongera twakira umushitsi wacu mu kiganiro nawe, imbere yuko tugira ibyago byo guhura n'abagizi ba nabi. Abagizi ba nabi baba bafise mu buzima bigoye. Wewe ushobora kuba urara ijoro, ushobora kuba ukora cyane, ukora ibyo ukunda utuje atawe wifuriza inabi, ukarara ijoro ukora, ariko hariho abandi baba ariko barara amajoro biyumvira kugusubiza inyuma, kukugirira nabi, kukwaka ubuzima, kukwaka ibyo wabiriye akuye. Ibyo byose ni imitego turonka mu buzima. Nico gituma muri iyi minsi iterambere riragoye cyane, kuko dufise abansi baboneka n'abataboneka. Ibihugu Abarundi tubayemo, ibihugu bya Mozambique, Zambia, Malawi, South Africa n'ahandi, ibihugu Abarundi tuguriyemo cyane, kandi ugiye kubiraba usanga Abarundi batagaragara mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Baba ari abantu barondera bashaka ibyo shobora kubabeshaho, ariko baribasirwa cyane n'abene gihugu, eka n'ubugizi bwa nabi butandukanye, bigatuma umuntu iterambere rimuvuna cyane, kubera ko ukora uriko wiyumvira ibyo guteza imbere, hakaba hariho umutekano muke ugira. Kenshi biragoranye ukuntu ugira ibyiyumviro byo gutera intambwe, uva ku ntambwe yica ku yindi. Ubuzima burayobeye. Ahari imbere y'amasaha makeya, mbere yuko mpura n'abagizi ba nabi bakanyambura. Igihe cyose mba numva mema bigakunda, nkatambuka bigakunda, sinzocika intege, kandi ntabwo nzorera amaboko. Bashenzi baribesha, ubuzima burabandanya gushika igihe umuntu avuye mu mwuka w'abazima. Niko bimeze, kandi tubyakira gutyo. Rurema arashatubona. Niba byihweza neza uzosanga ubuzima ari amahirwe. No munsi bikaba bimeze neza, aya n'amahirwe. Aha ni cya gihe bakubwira ko abantu bagucira icyobo, Imana ikagucira icyanzu. Nta buhinga burimwe, byose birikora. Umwanya utarahagera ntuburagera, kuko twe turwana n'iterambere twongera turwana n'abantu kugira ngo dushobore kubaho. Ntibyoroshe. Ubuzima ntuducike intege mwana. Igihe cyose no gukora, kandi twiyubaha, kubera ko hanze hari abantu benshi badatwifuriza kubaho, ariko bakiyibagiza ko hari Imana iruta byose. Imana iruta byose. Urayibona nawe? Umushenzi yarandangije.
Sendi yarandangije kabisa, ariko Imana yagize ati ndacagukeneye, hariho mission ntararangura.